amabanga y'ifunguro, umunyu, isukari, ibifungurwa vyo mu nganda, impinduka mpuzamakungu, ubuzima bw'abantu n'inkurikizi mu gihugu nk'Uburundi n'akarere. Umunyu, isukari ni ibifungurwa vy'amashirahamwe hamwe n'inganda, bikaba ari na bimwe mu bifungurwa duhura navyo uko bukeye uko bwije. Ariko kandi nubwo biruko hari amabanga menshi yihishije inyuma y'ivyo bifungurwa, amabanga batigeze bashaka kwandika mu mpapuro. Ayo mabanga akaba afise ingaruka ku buzima bwacu hamwe no ku bukene bw'abene gihugu bo mu bihugu bimwe bimwe, cyane cyane ivyo muri Afrika. Ariko kandi akagira n'ingaruka ku butunzi bw'ibihugu vyinshi biri muri Afrika. Ishusho y'ico tugiye kuganira ko uyu munsi ndabizi yamaze kukuza mu mutwe wawe. Tugiye kuvuga ku mabanga y'ibifungurwa, ku munyu, isukari hamwe n'ibifungurwa vyo mu nganda twama dufungura tutazi neza na neza ibintu bimara mu buzima, vyaba ivyo bitwononera mu buzima canke ivyo bidufasha. Nk'ibisanzwe rero ndagusaba ngo ukore subscribe kuri iyi YouTube channel ni Mahango TV. Jewe tugiye kubana muri iki kiganiro kuva gitanguye kugera gisoje. Nitwa Abeli Wiringimana. Nk'ibisanzwe ndaguhaye ikaze. Mu bisanzwe ivyigwa vyakoze vyerekana ko umunyu ari ingirakamaro ku buzima bwacu, kuko utuma umubiri ugira amazi hanyuma ugatunganya n'ingingo z'amaraso. Ariko kandi abantu benshi ntitubizi ko mu nganda umunyu utatunganywa kugira ngo ufashe ubuzima bw'abantu, ahubwo nyabuna utunganywa kugira ngo ibifungurwa baba bahinguye bimare igihe kirekire. Usivye ko babigira kugira ngo bimare igihe kirekire ivyo vyo kurya baba batunganije, ahubwo babikora kandi kugira ngo vyongere n'uburyohe, ku buryo bw'uko abazoja kubisuma bazokumva biryohereye, hanyuma bakabandanya kwigurira ata kintu na kimwe binona. Ariko ni gake biyumvira kubumara biba biriko birateza mu mibiri yabo. Ibi rero tumaze kurabira hamwe nivyo vyatumye abantu benshi mu mihingo itandukanye y'isi baragwaye ingwara zitandukanye, zaba ingwara z'imitima, imivuduko y'amaraso, igituntu hamwe n'ingwara zo kugangagurika. None ku vy'ukuri ibi bintu vyose ni ikihe kintu coba kibituma? Ku vy'ukuri nta kindi kintu kivyihishije inyuma uretse kuba inganda ziba zishaka, na cane cane ko izi nganda zishingwa zigamije kugira ngo zikorere inyungu business zazo. Ariko rero bivugwa ko izi nganda zikunda gushiramwo urugero rurengeje ubwo rwagakwiye kuba rushiramwo mu gihe ruba ruriko rurakora ibifungurwa canke rutunganya umunyu muri izi nganda. Ikibitera rero ngo nuko abenshi izi nganda ziba ari z'abanyamafaranga bakomeye, ku buryo bw'uko zitegera zikurikiza ingingo zafashwe na OMF. Ikindi naco ngo gisanzwe kibituma ngo nuko ibihugu vyinshi vyo kw'isi bisanzwe bikenye, ngo hariho ibiba bidafise ingingo zishemeye zo kuraba neza na neza ibidandazwa niba vyinjiye bikwije ubuziranenge. Ariko kandi ngo ivyo bihugu vyinshi kubera ko biba bikenye, abantu baba bari mu nzego zo hejuru babijejwe kuraba ivyo bintu, akenshi abo bakuru ngo ni nabo baba bakora izo business. Ubwo rero ngo biragoye kubizibira mu gihe abo kabizibiye aribo bakora business. Ikindi naco hari n'igihe ataribo bakora business, ngo ahubwo akenshi bikunda gukorwa kubera ukuntu baba bakunda gufumbatishwa akantu. Ubwo nyene turavuga igiturire. None ku vy'ukuri umunyu woba ari ivyishimo vy'ubuzima canke ku vy'ukuri ni umwasi w'umutima? Mu bisanzwe mu bushakashatsi bwakozwe n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMF, rivuga ko iyo umunyu uriwe ku bugero rungana, ni ukuvuga ngo igarama 5 ku munsi, uwo munyu uragenda ukagira akamaro kanini cyane mu buzima. Ariko kandi iyo umunyu ukoreshejwe cyane, ukajya umunyu mwinshi urenze uwo wagomba kurya, uwo munyu uragenda buke buke ukaguteza ibibazo. Aha harimwo nko ku bagore kugwara umwingo. Uko bigenda kose twavuze ku munyu turavuga ko cyane, ariko ubu ndaza aho uri wewe kundi soda, umukate, kekisi hamwe n'icayi mukunda muri benshi, ubu ndazi neza ko wikinye icyara ngo twakwibagiye. Oya da, ahubwo imbere yuko uvuga ko twakwibagiye banza wumve nibi. Ku vy'ukuri isukari ni kimwe mu bikoresho vyinjira mu binyobwa, mu mikate, mu bifungurwa vyose vya buri munsi. Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2024, ibiharuro vyasohowe na OMF, ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi, vyerekanye ko ibihugu vyinshi biri mu nzira y'amajambere hariko haraduka abana benshi bafise ukuvyibuha birenze urugero kubera gukoresha isukari bidasanzwe kuboneka muri ibi bihugu. Tukiri ngaha rero, wewe uri kurumviriza iki kiganiro kandi ukabukunda gukoresha isukari, ukwiye kwibaza ikibazo kivuga ngo ku vy'ukuri isukari yoba ari umunezero w'akanya gato canke ni amarira y'imyaka myinshi?
Ku vy'ukuri inganda nyinshi hafi ya zose zisanzwe zikora ibifungurwa bishirwamwo isukari zirakunda kongera urugero rw'isukari zisanzwe zishira mu bifungurwa kugira ngo abantu barushirizeho kubikunda no kuguma babigura kubera ko baba bibaza ko ari vyo biryoshe mu gihe baba basizemwo isukari nyinshi. Umushakashatsi umwe wo muri WHO yavuze ko uhari igihe usanga nko muri soda imwe yonyene haba harimwo mw'isukari incuro zitatu yiyo umuntu yarakwiye gufata ku munsi. Uwo mushakashatsi yabandanije avuga ko kandi isukari idashobora kugira ingaruka z'uwo munsi ariko kandi ishobora kugira ingaruka zo mu myaka 10 iba iri kiraza aho usanga diabete, kuvyibuha bikabije hamwe n'ubwonko butakaza ubushobozi. Aha rero dukwiye kwibaza ikibazo kimwe kivuga nti none ni kubera iki ivyo kurya vyo mu nganda ari vyiza ku nganda ubwazo ariko bikaba ari bibi ku mibiri y'abantu? Ku vy'ukuri ntitwogenda guhisha yuko ibifungurwa vyinshi vy'ubu bikorerwa mu nganda nini. Ibi bifungurwa akenshi biba biryoshe bikarangurwa vuba ariko kandi ivyinshi muri vyo bikomeje guhangayikisha abashakashatsi. Mu bisanzwe izi nganda kugira ngo zitume ibifungurwa vyazo biramba bikamara igihe kirekire nuko biba vyakoresheje ivyo bita chemistry canke ibinyabutabire. Ibi rero barabifata bakabicanganya n'ivyo bifungurwa kugira ngo uko bigenda kose ibi bifungurwa bizomare igihe bitaragurwa ariko kandi bitaranononekara. Ariko ico womenya nuko kubera vya vyindi vya chemistry canke ibinyabutabire bateranije, ibi rero birumvikana ko mu gihe ico ari cyo cyose umuntu azokwihereza ibi bifungurwa vya binyabutabire bizogira reaction mu mubiri w'umuntu. Abashakashatsi rero bagerageje gukora ivyigwa vyabo basanga muri izi nganda haba hariho ubunenge bwinshi butandukanye nk'aho basanze harimo ivyitwa preservative canke e-numbers. Ibi rero ngo bishobora gutera allergy canke ingwara z'ubwonko hamwe na kanseri. Ngo basanze kandi hariho n'akandi kanenge ngo izi nganda zikunda gukora arico bita aromas artificielle. Ngibi rero ni imiti bakoresha mu gihe baba bariko bararenovera canke bariko baraha ubushasha ivyo kurya baba barakoze ariko kandi bikarenza igihe bari babihaye bitaragurwa. Mbega woba wibuka ko natanguye nkubwira nti aya n'amabanga ayanditse mu mpapuro ariko batashatse kukubwira? Ariko rero banza wibaza uti none ni kubera iki inkuru nk'izi zitavugwa kandi zica ubuzima bw'abantu mu gihe zikorwamwo uruhara n'amashirahamwe manini? Ariko ukuri ngaha nuko aya mashirahamwe manini abafise ubushobozi burenze ubwa za leta zito zito. Ibi bihangange rero by'amashirahamwe birafata amasoko manini muri za leta zikenye ariyo raw materials. Ariko rero ku vy'ukuri nagira nkubwire ko aya mashirahamwe ntiyigera ashira imbere ubuzima bw'abene gihugu baba muri ivyo bihugu bagiye gushoramwo ivyo vyo kurya by'amasukari n'umunyu. Kuko nk'akarorero ibihugu vya rutura bivugwa ko bitunze kuri iyi si byarabujije ko ibifungurwa by'ibinyabutabire vyinjira iwabo. Ariko ivyo bifungurwa nyene ndi kukubwira ntikibuza ko biguma bigurishwa ariko kandi bikagurishwa na vya bihugu nyene vyanka ko iwabo bigurishwa. No kuvuga ngo vya bihugu vya rutura ariko bikabigurisha kandi mu bihugu bisanzwe bikenye cyane cyane ivyo muri Afrika hamwe na Amerika y'Epfo. Ubushakashatsi rero bwakozwe mu Burundi bwerekanye ko ibifungurwa vyinshi vyo mu nganda bijayo bitaba bifise impapuro zuzuje ubuziranenge canke za mpapuro bita nta makemwa zemerera ibifungurwa vyo mu nganda kugira ngo birengane. Ubwo birumvikana ko rero ibifungurwa vyo mu nganda mu kwinjira mu Burundi atamategeko abiraba. Bikavugwa ko leta ifise ubushobozi buke bwo kugenzura niba amaraporo agenga ivyo bifungurwa bikorerwa mu nganda aba yakurikijwe. Mu vy'ukuri isukari, umunyu canke ivyo kurya vyo mu nganda vyose twabonye ko bifise side effect. No kuvuga ngo bifise igihande gwiza hamwe n'uruhande rubi. Na cyane cyane ko isukari umubiri uyifashisha kugira ngo ureme inguvu ariko nubwo atari ngombwa ngo ikoreshe isukari yakorewe mu nganda. Ariko ngaha rero ikibazo twibaza ni kimwe, none ku vy'ukuri ninde akwiye kugira uruhara runini kugira ngo ibi vyose ntibishike? Ni leta, ni wewe canke ni uruganda? Ku vy'ukuri aha turemeza atagukeka ko uko umuntu ajya ari byo bishobora kugena uko azobaho. Rimwe na rimwe rero ni vyiza ko guhindura amasakame yacu, no kuvuga ngo aho dusumira n'ivyo dusuma bizotuma iba intambwe ya mbere yo kuramira amagara yacu. None ni ikihe kintu usabwa ukwiye gutangura gukora?
ku vy'ukuri ikintu ukwiye gutangura gukora zatanzwe na OMF ni ukuvuga ngo ukwiye gukora umugambi w'ikintu bise cleaning eating movement, ni ukuvuga ngo umugambi w'ibifungurwa bisukuye, ariko kandi ukwiye gufata n'ingamba zikomeye ku vyerekeye ikoreshwa ry'umunyu n'isukari risanzwe rikoresha mu rugo rwawe mu ntumbero yo kurinda umuryango wawe hamwe n'abana bawe bazogukomokako. Nayo leta y'u Burundi nayo ikarabisha neza ijisho itihenze abantu bakora bio organic food mu Burundi. Nino ngaha rero ikiganiro cacu kirangiriye, aho twariko turaraba ku vyo kurya vyo mu nganda kubijanye n'umunyu hamwe n'isukari. Ndagushimiye wewe twabanye kuva gitanguye kugira gisoje, nayo jewe twari kumwe nari Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe. Raba neza ko wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel ya Mahango TV kugira ngo ntuzokwigere ubura ikiganiro na kimwe, buri uko ndagishize ko uzokibone mu bambere. Imana iguhe umugisha.